Amahoro neza kaze murano wakatekanya ikirere cyo kuri wa gatatu igenekerezo rya 18 Ruhuma mwaka wa 2026. Mu gitondo haritezwe imvura hacemwo n'ibihe by'izuba mu bice vya Ruyigi mu ntara ya Ruhuhuma hamwe no mu Rutana, Makamba, Bururi na Rumonge mu ntara ya Burunga. Mu bindi bice bisigaye vy'igihugu akaba hiteze ikirere kiri mw'izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi ni Imwaro mu ntara ya Gitega aho ibipimo bizobe ku degre Celsius 12. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu gihugu cose. Ahazoba hashushe gusumba handi naho akaba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo bizobe ku degre Celsius 29. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 10 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 23 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwategura n'ikigejebo agarukiye hano. Makore cyane kuyakurikirana na hejo.